Kirikou akiri amaze kuva muri Bantu Boy. Kuri mwebwe abanyengozi mwavyakiriye gute mwumvise yuko Kirikou amaze kuva muri Bantu Boy Entertainment? Ihangane kuva muri Bantu Boy. Two twavyakiriye nabi gose. Usanga mugagiye kumererwa neza nyuma isosi yahora ajya muri Bantu Boy agiye kugira iroti yo muri Bantu Boy. Bivana na hari muri uyu mwanya. Hari yose ko gibyarage. Mbega mu ntara ya Ngozi Kirikou akiri mu mufata gute? Mubanye gute? Ujya no mwana w'igisagara. Burarafise aho yashikanye Ngozi. Yarafise urwego vraiment ashikanye ku Ngozi kuvy'umuziki. Isaac TV. Oh. What's up my people, eh? Ni inkingi TV nimba utaraja kugira subscribe twagiye namaze gushika mu ntara ya Ngozi. Murazi Ngozi irimo ivyamamare bikomeye cyane gose, nyakugendera muramuzi, yabaye umukuru w'igihugu cyacu Burundi, ni asangwa avuka ba Denise nkuru nziza bose no basangwa bava. Murazi Ngozi nashitse baranyakira bien. Rero inkingi TV yanyakiye turashika tumeze fresh, turi ahantu bita kuri Orevo Hotel. Niho banshikije urumva amafaranga barafise, ariko uko biri kose akanoti kiwanyu karakenewe kugira tubandanye gufasha ivyi wacu. Ni inkingi TV tuba turagenda kugira subscribe imbere yuko ndabaha bishasha. Navuye Bujumbura ndaduga Ingozi kugira ndabazane bishasha. Starboy Mr Home Agent de la Capitale, the voice from Injo namaze gushika kuri mikoza Isaac TV behind camera. Turi kumwe na Akimtale. Yes, twamaze gushika rero. Iyi ni presentation imeze neza. Urabona uko Ingozi ameze fresh. Ameze bien sana. Ona ko naje mbere ugira bigene neza. Iyo abanararongora canke ntaragira umusheri canke ndamujanye Ingozi. Ubwo biri kose mudukurikiranire bakunzi ba Inkingi TV n'abakunzi ba Isaac TV. Abakunzi ba Isaac TV mwese tugende kuyabonesha kuri Inkingi TV kugira tubandanye kuraba amafilme. N'abantu bakina amafilme bien, n'abantu bameze neza, bameze fresh kandi barakirana neza. Imisosi twayiriye tumeze fresh. Urabona ko mpava manuka Bujumbura navyibushe. Okay, nibaze ko twamaze kugenda rero kuri Inkingi TV kugira tuyaboneshe tubone ibikorwa vyabo. N'abantu bakora neza mu gisagara cyango bari ko babikora neza cyane gose. Dushigikira ivyo wacu, ndushigikira ivy'abandi. Ego vy'abandi tubishigikira ariko tumanze dushigikira ivyo wacu. Nemenda Bujumbura ndafata urugendo ndashika mu ntara ya Ngozi kugira ndabarabe n'abantu bari ko babikora neza cyane gose. Nemenda avuga ati nanje nk'umujournaliste wa Isaac TV reka ndabashikire kugira ibintu bigene neza cyane gose. Murababona rero nabigeme beza, harimo n'abapapa beza baraberewe. Je nashitse vraiment sinumva ko banyakiye bien uko biri kose ndabishima. Nawe nimba utarashika mu gisagara cya Ngozi vraiment karibu nashitse Mr Home Starboy. Rero ngira ndabazanira iki? Ngira ndabazanira amakuru meza cyane gose. Mbere yuko ubandanye uraba kino kiganiro wamaze kuja kuri Inkingi TV wagiye ndazi nazi ko mufisa abakunzi ba Isaac TV. Reka rero ndahera iburyo canke ndahera ibubafu. Bavuga ngo ibumoso nambari nahe ntavyo nzi Kirundi bubafu ni buryo, ariko reka mere ngakwira dutangura ga presentation bigende neza cyane gose. Ibyo tuza kuyagana vyinshi cyane, ndiko ndavuga menshi kugira ndakumvishe ibigira bibe kandi mbabarire. Niwashaka kunyanke ukundi ibikorwa vyanje, ushaka kunyanka ariko ukundi ibikorwa vyanje birakwiye. Nabo bantu rero b'amafilme ushaka ubanki ariko ukundi ibikorwa vyabo biba byiza cyane gusumba. Mawuje meze neza? Yego ndashima. Fresh cyane. Muri film kanya turayi. Amazina gato kugira abantu bariko baradukikirana bamenye ati Inkingi TV bagizwe naba kugira biryohe nize kuyaga n'abantu tuzinanye biba byiza cyane kandi ndongera ndabashimira mwanyakiye bien sana. Murakoze. Mazina yanje ni Kaneza Marie de Louis. Yego. Agena muba muri ko muragira repetition muba mubereye uko nyene muba mwisize uko nyene. Niko twama. Kanoti ni kenshi. Oya umuntu ifoko yigira neza nyene agashambara karahisha. Amafaranga ukene muri uno mwanya nyene ni nkanga. Amafaranga sinzi norinda kwiyumvira. Oya hari umuntu usanga afise project akavuga ati mbo this time ndakeneye amafaranga ngana uko nuko, ndafise project imeze uko nuko. Project yo irahari gusa ntiharagira ko ndayifyanze umusaruro. Amahera rero no yavuga byaza umusaruro. Umva project ukacivyara Kirundi kiragoye. Reka rero tugire presentation kuri uno mupapa nawe naraberewe nakubwiye barafise akanoti, ariko akanoti ushaka ufise miliyoni 5 urakenera iyindi mugabo arashobora kwambara nyine atamahera. Nimureke gutanga sponsor ngo afise amahera yazane tuyaje. Presentation papa. Ntwa Ige Cape. Meze bien. Safi. Ige Cape. Yeah. Cape. Nabari pen. Oh no Cape nyene izina akarenga kuri Ige. Yeah.
Okay. Ni byiza cyane. Namaze gushika mu ntara ya Ngozi jero no munsi ntibankira. Turaja kuri no wundi mwigeme nawe nasa neza yisize. Wewe muri repetition baguma bisize. Je sinzi umeze neza mabuja. Yego tumeze bo. Uri murundi kazi ndabona wambaye ni drapo ry'u Burundi mwisosi. Yego ndi umurundi kazi. Utazi ico kintu wambaye musosi mu Kirundi bacita gute? Ntacyo nzi. Bon, juste nakantu nyene kari ku drapo y'u Burundi vye nashatse kwerekana yuko nkunda igihugu canje. Kirundi bacita gute? Kirundi kiratugora. Bakita kanyangari. Presentation gato ima. Nitwa Brenda Kajol. Kajola. Kajol. Ni sino canke ni kusanzwe wita. Niko nitwa. Abana b'Ingozi bafite amazina arenze. Washobora gukunda umuntu ukamukunda ku izina. Ugasanga umuntu arakubwiye yitwa Margarita ugaje usanga ukibaza ko Margarita ari mubi. Mugakubwiye akazina keza ugaca wibaza ko ari mwiza. Ya niko biri. Tuvyikoremo retse bw'abati. Yego niko Ari umuntu akubwiye n'uco uvuga ati ngo ruzino mwigeme. Wapi? Ya niko byikuramwo izina naco rifana n'umuntu. Ariko gusa ari ababiraba ariko mumbabarire si jewe kandi tuze dukunda imitima tuze dukunda amasura. Mabuje umeze neza? Alhamdulillah ndashi. Alhamdulillah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. N'abamizirimane turabafise abakatolika n'abapagani ngira bari. Genda umupagani aya genda senga. Amazina gatoye mabu. Nitwa Kwizera Alima Ali. Ali. Baba Ali, mama Ali. Okay. Murabona reko bimeze neza Ingozi. Tubasanze mu abamizirimane, tubasanze mu ngira genda umupagani, muga genda senga uko biri kose. Ukuri kana naranagushikira. Umeze neza nawe mabuja. Niko ndameze neza. Urabelewe. Cyane merci. Amazina rero kugira ndiko ndagerageza presentation mwihangana abantu uko muradukurikirana hari umuntu aza kurambirwa ntakurikirane presentation. Mugabira kwe yuko uraba filme uzi abantu bose uzi amazina yabo kuko biraryoshe nawe tutarashika ku kintu nyamukuru. Nivyo ntubesha. Kazina kanje Kirikou Adnet. Kirikou Adnet. Uwonya kumbisa cyo bavuga ati Kirikou Adnet usanga ari umukobwa mwiza. Nawe wana ndi. Muga ari mubi acha avuga ati amakuru fisi. Tuko turiye. Nzwa ariko. Umuntu wese nacha avuga ati Kirikou Adnet. Mwigeme mwiza. Wewe uvuga ko witwa Margarita, unarikaba wewe. No gita ari ryanje no gita no ncandarikiko. None ko ikibagoretse bacha bagira ngo bitwa bagoko. Nanje usanga nitwa kakeke adi. Wewe vyofuma. Goreta gacatinya kuvuga gore. Baribaza rero. Ndi kumwe n'undi mubogare nga anye. Ahubwo nimba atarubaka muraba anye muga sinovuga ariko yoshobora kubakana n'abantu basanzwe bakinana. Ni muri kura turaba rero nimba ukeneye umubogare nk'umubosi. Zana makeyi tuyabone turayashaka natwe. Papa umeze fresh? Cyane gose. Umeze neza. Nabura bibona ntanatwenga. Mero ubwo bwanwa ndabwibuka kera tukira mu mafilme bajya bakina ba Yesu usanga batoma bande bega bayobu ubwanwa agenda bukunda sana kandi hari abigeme bakunda ubwanwa papa. Birashi ugasanga umwigeme yagukunze ugasanga ariko aravuga ati nakunze ukuntu umeze. Ubwanwa ari bwiza ariko sibwo baraba. Ari ababuraba ariko of course. Yashimye style. Sha sinzi ariko ntabwo ashobora kumwemerera. Mbanza kumuraba nanje. Uraberewe kwanza. Merci beaucoup. Kandi je uze kuminyuza kino kiganiro ni cyajako. Uraza kuronka abantu batatu babigeme bakwandike. General hejeje. Nawe wahejeje none n'umutama baramurondera. Razi. Ibaje kuntera ingorane. Aracari moto genda kuza. Reka ngomba n'umukecu wanje. Oya. Abigeme bavuga ati uto tujene wapi nta migambi. Dukeneye nyene abo baje nyene bafise akanoti. Ndibaza ko abandi bamutanze. Unyumvira wese mva ko bamutanze. Yego. We rero uri kuragira mezo uzaya mwisaho cyane na presentation gato. Je ndikwa Bigimana Deo CEO ya Nkingi TV. Yego. Nibigira Imana Deo ariho ba Kirikou ariho ba Ali ni benshi cyane twamaze kubasanga rero mu ntara ya Ngozi twavuye Bujumbura turaduga mu ntara ya Ngozi rero tubashigikire mugerageje kuraba no ma image tubasanzana bariko barigira novuga yuko babikora professional bariga kuno bashobora gukina filme bariga kuno bashobora kwactinga bariga buri kintu cyose ariko nanjye navuze ati reka mvi Bujumbura ndabashikira tuje kuri Inkingi TV waje niba utaragenda ufise umutima mubi yenzo kwamba ndabivuga je ndiko ndashigikira abantu bakina amafilme cyane kugira turabe ivyacu kuko ifilme ni ikintu cyambere cigisha niba utaraja kura ufise umutima mubi ayo mamega waguze 10000 ndiko ndacisha mu mbabarire gatoya
10,000 nturabe ibintu by'abarundi ufise umutima mubi ufise inzigo turabivyi wacu rero Deo reka nce kuri CEO wa Inkingi TV wiyumviye gukrea gute ino team wiyumviye kuzana abakinyi nk'abo babishoboye gute muri make nimvira kwikreya nuko namaze kuba ni mu gikorwa cyo gukina filme ndakimaze mu gihe kuri yo mpamvu rero nase ngo nkenera ku Nkinzo TV nanje nimva kwagura ibikorwa bamwe muri twebwe hari abo twakinana mu Nkinzo kandi bakina kinamo tuyumvira kuyikora duhamagara n'abandi bavandimwe twafatikanye yego imbere yo gutangura igikorwa hariho challenge hura nazo challenges ibiri wahuye nazo zakugoye kugira ushobore kuziregulariza challenges ibiri novuga yuko wamaze kuzitorera umuti ariko zakugoye kurusha izindi burya mu gihe cya filime presque ya byose babigoye ariko hariho babikenewe cyane imbere y'ibindi byose nuvuga nk'igikorwa cyo kuronka ibikoresho kiba kigoye mais pour le moment ikigo cy'ibikoresho ubu kigo cyaza neza kandi n'ubu turacabishaka babirongike turabikeneye akimana akazi imvura yise mu kibundi ko bivuga ako kandi kaboneze twoshima ariko umwe tukironka kakiwacu tube twagakoresha akamuntu kamari yako mbega abanyengozi bibanyere kugwa mukora kuko umuntu kwemega kwanza iwabo birafasha mu buzima abanyengozi bo babakira gute mubanye gute mu bikorwa byanyu bya mission bo abanyengozi tubanye neza haba population canke yindi environnement tara ayeronga muri centre ville tubanye neza n'ikimenyetso ahantu dukorera repetition dukinira nabene gigo baduha tukahakorera cyumvikana ko tubanye neza kana dushigikira mu byo bashoboye yego okay novuga byinshi bibindi ndaza kwikubaza sinzi no guma ndagwaye jambo we wenyene kugira dune nabandi jambo ali abe gukina film uri kubikina kugira wijore cyangwa uri kubikina kugira ushobore kuronka agafaranga nimba ufise urubatse haje oya sinubatse kusanda mu filme mugabo uri mu filme mugabo uwoze ubunyene wamwemere aya bivanye n'uwari aye ngushaka ngo bameze gute ushaka nk'umeze gute shaka nk'umeze gute umutima wanje nobona ko wonyukwa abameze gute abameze gute abameze gute aho bari bose n'abatipe n'abahungu n'abatipe ariko muri aba bose dukinana namwe arimwe no kwemera kubera iko tobemera oya kubera nta namwe arimwe nyine nkunda nukunda nyine nuzoba usanga muko murakina nyine mu gitana muko muractinga ugaca usanga ega umuntu ashobora kumukora ko usanga wacimukunda oya kabisa okay tuvuge rero kubikina nk'akazi cyangwa ubikina kugira wiryohere cyangwa kugira wandikize Mjenda bikina nk'akazi akano turakabona sivye ko kataraboneka nkuko tubishaka mugabo inshallah katsoboneka inshallah n'abantu tarabamizima turazi kubivuga uko biri kose reka tuvuga ati ugiye kurima urarima ugateragira ibiharage ariko nusohoka wimbura ubwo nyene of course uracaje umuntu zenya bawita umukubi ntiharagera rero kugira ibiharage oya ntiharagera Kesi Adinez nawe turi umuntu ukina muri Inkingi mbwa umaze gushika muri Inkinzo tuvuge ko kina hose ndakina hose kubera iki nkina mu Nkinzo ubu ndi mu Nkingi waje kubafasha featuring hose ni wacu ni muhira ni kutambata amahene mbwa kigira reka dushaka kubimenya abantu bariko baradukira kugira bamenye impamvu je ndakina hose cyangwa ushaka menshi akakunda amahera ukunda inoti na amahera urayanka Senda yanga yamuraye ko kareka madimi oya urayansaba hanyuma kwanza nta nayo mfise Kesi tuvuga yuko waje gufasha iki muri Inkingi TV novuga yuko uje gufasha kuko kuva ahantu ukaja handi uvuga ati uko biri kosa hondi negezwa kuja gufasha abandi ndabereke ko nshoboye ningiye kuri kurafasha Inkingi TV gufashanya tukakina hariho nk'amasene umukinyi umwe atabashoboye umwe ayashoboye urumva no gufashanya hose kandi ngo warasaze mu filme mwakinanye urasara nyene bo barago yo barafashe barandasa gusa sinapfuye bakuraje oya uyaciye ntabara urumva ko ndabikurikirana agenda arabikorwa byabo bibaye ngombwa okay reka tuje ngaha naho ku murundi kazi yambaye drapo ry'u Burundi arerekana icari
mama waribarutse urafise umubebe uracari inkumi uno munsi abari inkumi bose tuzetegereza kugira mariage tubishira ahagaragara tureke kuza turabikina muri filme tuvuga ngo twagize mariage tuze tubigire tubishira ahagaragara. Okay, nanje ndumufiyemera. Saba fiyemera ari aba bakunda ariho ukunda fiyemere nuvuga ati reka sinkunda kuba bakunda rero urabona barahari mugabo uzana kanoti gakwiye uzuzanye na kamera muri inkingi TV kugira ibintu bigende neza cyane kugira bagufasha kaimaje kaze gatagate bavuga ati uriya mupatra afishe wowe bakanyameze neza na cyane cyane. Okay, je nshaka message zibiri uhereza abantu bariko baradukurikirana bivanye n'akazi ukora canke bivanye nuko ushaka gutera imbere. Ewa murayi n'umuntu utereho agashima. Ahora ko twambaye neza tuberewe nagaciyemo kugira turyoshye ibintu. Okay, bon cyo nobwira abantu bariko baradukurikirana ibi bintu turimo vya filme twabifashe d'abord nk'umwuga wacu kugira muri kazoza bizotuviremo ikintu c'akamaro kandi tubironkemo ikintu gifadika. Ikintu rero nobwira abantu bariko baradukurikirana d'abord ntibakurikirane gusa po gukurikirana no basaba yuko boza baragira subscribe bakagira ama like kugira ngo natwe badushigikire mu byo turiko turakora. Of course. Ico kintu. Ajya ukurikirana kuraba Isaac TV. Ego. Tubwira ibintu bibiri ukondera Isaac TV. Isaac TV. Urumva ko ndaba amafilme y'wanyu. Reka je numviri. Isaac TV ndakunda ibikorwa byanyu mubizamo neza cyane kandi muragerageza kugira mushigikire abarundi kugira nabo bagere kwindi ntambwe bagira ico bishikanyeko. Ndakibakundira cyane. Kana ko tugushimiye ico gituma twemeye turaze yaba byakunda ko tuzana amaguru twoza n'amaguru misi yose. Brother nawe no mu brother turi kumwe hajya birakorohera ubanye n'aba bigeme bose beza. Kuba kumva kuri stable kuko ari gusanga uvugishije unu ukabura aho hagarara papa. Cyane ubafata nka sister gisaza gishikina gisaza. Bokeshi iyo ntuduhisha asimpisha bisa amakuru twagiye oya ntaguhisha gusa kesho tumaze kuba mu gikorwa kimwe kugira nticononekare ntihagire ibibazo bivyukamo turaca tugerageza kwifata nk'abavandimwe hagati yacu twese sivyo nayo ikibazo covyuka inyuma y'ibikorwa bigira ni behind the scene inyuma y'ibikorwa ivyonya birashoboka gusa turi mu gikorwa ivyo ntivyashoboka vyema twese twambaye imibiri kandi birashika nanjye bihora binshikira gusa ndihangana n'umupati nivyo ivyo ni ngombwa yibeho nyene gusa nyene tubiha umwanya wavyo mu gihe tubona ibikorwa tubihejeje bo navyo turashobora kuca twihunda umwanya wavyo bibaho iyo wumvise ko hari umuntu ashobora kureka kugushigikira wakoze igikorwa muri wowe vyakira gute washizemo efforts wawe urakoresha energy zawe ndetse urakana konsoma n'amafaranga atari make ubinsiguriya bo iyo numvise ko hari umuntu yoba yase kushigikira hari ibintu nakoze kandi byamvunaguye vraiment umuntu sindamufata nk'umukunzi wanje kandi siramufata nk'umukunzi w'Uburundi cyane ari no Murundi ho ndamufata nk'umwigomezi uko simba numbuye umutima bafise wo kuja gushigikira ivy'abandi kandi ivyo mu rugo wabisiga ngahonya ataburyo namwe ariko agerageza kugira biteze imbere bo jeje mbona nuko boza baradushigikira uko biri kose nimba igikorwa dushize kuri channel yacu bagikurikirana kuko tuba twakoze twitanze ego hari habitanga tutosiga inyuma tutokwirengagiza kandi turabashimira gose niyo muntu agifisa agatima kukumva kumenga yo kwitangira igihugu ciwe natangura afashe runo gwaruka ariko ragenda rugira ico rukoze muri kino gihugu cacu tushigikire NGOZI rero ni ntara iri nko nabivuze iba mu intwari nyinshi nabivuze cyane muri introduction uko biri kose ni wabo yabakiriku cyangwa abakiriku ngaho haruguru ndaza kujayo Kirikou ubwo biri kose ndaza kwaraba uno nawe numwigeme hajya muhira birakunda ko kina filme bakakureka kwavuga ati genda kine nta kimwe naco bitora ko kubera imbere yuko ninjira mu bintu bya filme nabanje kubabwira ko ngira ndabijemwo ndumva barambwira ati genda ugerageze ntawe umenya umuntu ikimuteza imbere tigenda ugerageze urumva nta kibazo bishitse umukunzi wakakubwira ati heba gukina filme udahevye gukina filme je nawe turavana muri ico gihe wovana na filme canke wovana na sheri wawe wovana na sheri wanje
kubera urumva umuntu umukundira n'ibyo akora n'ivyiwe yego urumva ari mwico gihe ntiyo bankunda yego niko genda vyibaza yego twese turaba dufise amarangamutima kandi tuba dufise ikintu dukunda tuvuga ati uko biri kose turagikunda naho woza n'ikintu vyokunda ariko mu gihe yoza akaguha kanota ati kora kijya anyiheba filme kandi ukabona ico kintu ugira ukore ko gisumba filme ku mafaranga uronka muri ico gihe naho vyogenda gute mabo vyovana n'ico kintu yoba kindi yoba ashatse ko mpeba filme nkaja gukora vyovana n'akamaro mbona kamfitiye jewe uri mu rukundo okay ari mu rukundo n'umurondere cyangwa baze kuvuruga muri message ndazi ntabuza kubura abantu bakwandikira twashitse rero mu ntara ya Ngozi navyibushe nari naje nonze gusa nari sanzwe vyibushe gusa nyene vyiyongeye reka rero tubashigikire gatoyi kugira ibintu bigende neza kugira tubandanye gushigikira ivy'iwacu biba vyiza gusumba ni mudashigikira ivy'iwacu nshuti yanje si vyiza bireke je ndiko ndafata mu mugongo abantu basango bakina filme nivyo nanavuze kuri leta nibibaze barashirako kandi tubasaba tena je narabivuze mu nama twagiranye na ambassadeur w'irinyamitwe bazi barerekana filme z'abarundi kuri RTNB biba vyiza cyane gose dushike Ingozi inkingi TV tubona ama filme kuri RTNB kuko hari abantu usanga babaruguru ari akiri kavuka Kirikou ntari aruguru ari mu misozi akubara okay gato ikintu cyo ndakubaza gato ubwira cyo dusubira mu filme gato ducishemo kuko ni Ngozi wanyu imbere yuko tuca tuvuga ibintu cyo tubaza CEO gato we nariko ndagerageza kuba yagisha gato kugira ibintu bigende neza Kirikou akiri amaze kuva muri Bantu Boy kuri mwe bw'abanyengozi mwavyakiriye gute mwumvise yuko Kirikou amaze kuva muri Bantu Boy Entertainment akaba ariyo yanamuramuye aba Kirikou uwari kuri mwe bwe Ingozi mwavyakiriye gute bo bivanye n'ubwego yarayamaze kugera ko umwanya kuri twebwe nk'abafana tubibona umenga two twavyakiriye nabi gose ariko gusa bivanye n'icyabaye hagati yabo tutarashobora kumenya bo biracyo basanga n'umwanzuro wiwe nawe ni intambwe ashaka gutera ugatwe kiwe sivyo ariko gusa nta ivyabo nyene gusa kubwacu twavyakiriye nabi vraiment bare gato inagaciye muri twoguma tuvuga bimwe rero n'abarambe gwacu bavuga ngo bamwavuga ivyo vy'ifilme ega tubivuge ko nivyo vyatuzanye mbega mu ntara ya Ngozi Kirikou akiri mu mufata gute mubanye gute ujya n'umwana w'igisagara vraiment kuko ari umuziki ari vraiment turamwemera n'umwana abizi gose abijemo neza kandi kuva aho ahatereye intambwe akamanuka Bujumbura arafise aho yashikanye Ngozi arafise urwego vraiment ashikanye ku Ngozi kuvy'umuziki ariko tubukanye ko Ngozi hava abaririmbyi benshi ari ba Master Range Kirikou ariho ba Estanishi hariho n'abandi baririmbyi usanga tutazi hariho bakarahanyuze tutaci umva nyine ibikorwa byabo nyene vyibukwa nyene bivanye sinzi ngene no bivuga ariko gusa abubu unya vraiment ba Master Range ba Kirikou abo ba Estanishi vraiment ariko baravyitwaramwe neza muri kino gihe vraiment nibo twovuga ko bariko baraheka Ngozi sana message kuri Kirikou duce dusozera n'ivya Kirikou ce tuyagira ivy'iwacu vy'inkingi ihangane kuva muri Bantu Boy usanga mugagiye kumererwa neza nyuma isusi yahora ajya muri Bantu Boy agiye kugira iruti yo muri Bantu Boy bivana na harimo uyu mwanya hari yose ko agibyarage okay tisubire ku Nkingi TV kugira ibintu bigende neza cyane gose of course reka nerekereza ijambo kuri Deo CEO wa Nkingi TV kugira ibintu bigende neza cyane gose muri kino kihe hakenewe iki kugira mubandanye gukora neza kugira mubandanye guteza imbere igihugu cyacu cy'u Burundi habuze iki hakenewe iki mbega n'icyaye mubona mumaze gushikako reka ndaguha ijambo muta bo murakoze igikenewe cyane ni support zitifera support kugira fanatisme support au gouvernement support nibi bya bijanye na share partage marake kuri cinema tubari ko tracking nabyo yafasha kugira ngo abakinyi ba filme babe motive n'igikorwa cyabo je ndayibemere kandi onzo yirungikira ntayirabaza bafise inziko nibaza ko abarundi ari bake bafise inziko genda bakunda cyane abarundi bameze neza mugabo barafise ukuntu bashobora kwirengagiza ikintu kandi nibamenye yuko uravye ikintu ciwacu rega n'abantu bataramenya yuko baravye ikintu ciwacu ariko twinjiza amahera kujya kunukira abatwe niho twinjiza amahera kandi ifilme ni ikintu gitwara amafaranga menshi kugira ubone urayagaruje kuri zijya views ni ikintu kitoroshe bon ndakubwire neza uvuze ko filme ikintu gitwara amafaranga menshi kandi kinavuna nibaza ko je no nandabigusumbye ndabibamwo
ndabikora donc indoto yanje biba ari byo ndabona energy ntakaza iyo ndiko ndabitekeza ibi bintu nibaza ko ari nk'umuntu ashaka kudushigikira washaka no kuvuga ijambo ryo nyati abakinyi ba filme banaka bo kwicana iyi niyi tuboriyante abagenzi batugende kubararorera aho nyene support ikomeye cyane kumva bavuze cano cyangwa izajya umukinya cyane mu cano ni support ikomeye cyane nibaza ko ubuzuti abantu birengagiza igikorwa bakoze ashaka kugira nko kuburenganzira bwiwe ariko kandi ariko arahonyanga iterambere ry'igihugu kuko niba tuko tukina filme ntabwo ari kwinezeza byonyene tugomba kuba ambassadeur b'igihugu cy'u Burundi yandi makungu ko ifilme irabwa hano kure cyane sizina ryanje gusa hari abantu basohotse hanze izina ry'igihugu riramenyekana abafizo n'abandi bose mu by'imiziki n'abakinyi ba filme b'abarundi barasohotse nanako hafize yasohotse abera yasohotse yaje gukinira filme mu bindi bihugu ariko bacha ambassadeur mu cya gihugu baje gukiniramo no kuvuga please ugaragara mu masinema atandukanye mu bihugu byo hanze n'igihugu kiwawe cyaturakawe kwa bati umuntu yakinye filme no Murundi izina ry'undi ravuzwe kandi byumvikana umuntu yirengagiza navuga ko ara kandagira imitavu sibiza ko andanya atwirengagiza yumve ko igikwa cy'abarundi ari cy'abarundi nyene nawe nyene agifate mu minwe nk'ahari ciwe yego okay muri bimwe nabonye no vuga yuko ntarabona ibujumbura ndaza abantu baza ngo bakina amafilme kandi ni benshi cyane ariko ico kintu nabonye iwanyu ntago ndakibona sindi bubabeshere ko maze kukibona ntacyo ndabona naje ndasanga muri ko muriga of course ugerageje kuraba murafise umwigisha abigisha ukuntu mushobora gukina byose ukuntu mushobora kubana n'abandi mbega ko mwavyumviriye gutubwira mu gikore mu gihe ntanahandi hantu ndigera ndakibona ariko nakibonye iwanyu murakoze cyane je nibaza ko kuva dukreye chano y'inkingi aje kintu twasize mbere kuko hari usanga umukinyi arimo arakina ibintu yemvanse ugasanga script ya cinema ntabwo igize script logique yumvikana bice bituma rero tuca kuri metro umwanditsi Roma akabona nayobora cinema no kuvuga ngo imbere yuko dukina hajya hano babonye wadusanze tuko turiga no twanza guca tukiga ibigize cinema tukiga uburyo umuntu yitwara imbere ya kamera tuyigira byinshi cyane irya ni script no kuvuga ko niyo cinema ifise sinobusi yumvikana ushaka no kupresenta ahantu umuntu akavuga ati iyi ni cinema kabisa ifise sens okay sponsor rero turacagakeneye sponsor yawe ya mbere kwanza nuko ugenda kuyabonesha kuri Inkingi TV bibaye ngombwa na inkinzo zose nizingozi je naje ingozi ni kumbomagura ni guturira sponsor ya mbere niyo nyene genda rero ube umuabone wabo kugira urabe ibikorwa vyabo agafaranga siko bashira imbere cyane genda umanzura abe ivyo bintu vyabo kuko uri kurabiraba barinjiza kanoti nabo bagatera imbere ni wamara kuyabonesha ufise nimba akariyoni nimba bivana n'amafaranga ufise bahereze kugira baronke ya déplacement baronke yo kuri location kuko location mu Burundi ni ikintu kigoye cyane gose novuga yuko ikiganiro sitwe kigira kirekire nka filme kuko ni ikiganiro byo twayaze mwavyumvise mbere yo gusozera reka ndabasaba mwese muko muradukirana abakunzi ba Isaac TV ifilme ni ikintu cyambere cigisha hari ni gusanga ni ikintu cagushikiye cyangwa ikintu cyo kumbure cyo bakigomba gushikira ukamenya ukuntu ushobora kucirinda tubashigikire rero tushigikira abanyengozi n'abarundi abanyabujumbura mwese mushigikira abanyengozi ejo bamanutse bujumbura tubakire nkuko banyakiye urafise akaja mu ngwira uvuge bo warugiye kurotera ariko utatu budget mbese filme cha ku Nkingi TV ni yi okay donc igituma ntabikubajije nuko bwa mbere navuze ati mugende kwanza imbere yuko mubandanye ikiganiro mugende muyirabe ariko ntacyo ntawo bivuga ntanaki bo nibaza ko imbere ko tubaranta kuri Inkingi TV namenye niko babihabera uyu munsi twata kina filme yitwa Inyatsi season yerekana ubushakashatsi buri kurakogwa mu bimera kugira ngo tushobore kurwanya covid tuyitsinde nibaza ko ari season yerekana neza uburyo umuntu kwifata mu gihe yifuza gutsinda covid barekana ibikorwa byinshi cyane yavuze yuko bamufashe nk'umutabara yazize uriya mutipe akonanye n'uyu yavuye hanze gukora ubushakashatsi yagira mufungure yagira mugire ni beef yaje kuko mu nyatsi haba mu bintu by'urukundo yego mu nyatsi haba n'urukundo nuvuga rero yavuze ko yabanisha kuri Inkingi TV
bumve na sinema ryo kuhasanga ni inyatsi season tugeze kuri episode 3 bientôt hasoka 4 5 6 sikera tunagushimira Deusa n'usozera kugira tuce dusozera twese murakoze cyane kuba Isaac TV yatwimviriye ikadusanga ku gikorwa aho dukora repetition dukinira filme ndabashimira cyane kandi narabakunze Imana ibahezagira asante papa kiki nawe usoze mwakoze kuza kuturaba nije muzako none ko naje Ngozi joza komiki kugira ngende Bujumbura mvuga ati iki kintu nagikuye ngo ibyari byo byose birahari Ngozi ngaha ni muhira uratora ico ushaka wifuza byose wabyikorera ukabimara hari ibijumbu ibiharage ikijumba nico sawa nyene numve nyene ko cyavyimbye no mumogo ndiko ndafungura nawe ndagushimire ego mukajambo kanyuma kajambo kanyuma Isaac TV mwakoze kuza kutugendera nani ntibitinye wa muhungu ameze neza wifuza ameze fresh nawe ndagushimire mama murakoze cyane natwe turabashimiye cyane kuba mwatwimviriye ko muzobikorere no ku bandi bose cyane cyane abarundi kugira dukomeze duteze igihugu cyacu imbere ikindi nabemera imbere ya kamera muje Bujumbura mudushikira tuba mufise bishasha rega hari gusanga tutaronsa amahirwe yo gushika Ngozi mushize Bujumbura muturinda star boy uri he ndi ngaha ngo dukora ikiganiro mfise bishasha aba bose vraiment mushaka muze gutwara nimero yiwanje nta nakimwe kugira tubandanye gutezanya imbere ibikorwa bigende neza cyane merci beaucoup turashimye gose kwiki gikorwa cyo kwitanga mwashoboye kudukorera uyu munsi yego nze mwamukonya kuko ni intambwe ikomeye cyane muri ko mushaka yuko dutera murakoze cyane asante brother na mabuje nawe dusozere wewe baragufashiwe byarahetse dusozere yego ndashimiye Isaac TV yiyumviriye gushika Ngozi ije kuraba abakinyi bakinira mu ntara ya Ngozi asozera asaba abarundi gukunda ivyabo gukurikirana ivyabo cyane cyane abarundi benshi bavuga ati je nta filme y'abarundi noraba ariko abana abantu bagifise ivyumviro sinzi ngano bivuga ariko no basaba gukunda ivyabo kuko ukunzi cawe gitera imbere yego nagushimire mama yego namwe murakoze. Of course my name is Star Boy, we know how we do. Ini Isaac TV turi ku mwanya kino kiganiro rero uze kukiraba ku mwanya ni wakibonetse kugira Partage kugira tubashigikire bano bakinyi ba filme kugira abandanye gutera imbere kuko bakenera vyinshi bakenera gusupportingwa namwe bakenera yuko muri ibikorwa vyabo misi yose uko bukiye ko bwije urashobora kuraba filme ukayisubiramwo ndetse ukanayiteresheje ukayishira muri CD kaba ko umwana wawe atoyiraba muri televiziyo tukabwo tuzo amatura abazo muri Japan kabwo tuzo kumatura igihindi ega nako turaba ivyacu tugatera imbere utiri uraraba gasiguye ivyi wacu birasiguye bimeze neza n'ururimi rwacu rw'ikirundi ururimi mbega bavuga ururimi kama nimba ko ikirundi nanjye ndakizi ni Mr Home the voice of Angel Angel de la Capitale Mr Meat behind kamera turi kumwe na Akimtale bimeze neza cyane gose n'umunezero ugeretse cyane gura namwe nimba ari kuraraba kino kiganiro dushigikire ndabivuga n'ikigongwe cyinshi umenga noza nkatora amatelefone yanyu nyiyabonesha nkashirako ku nkingi kugira ibintu bigende neza cyane gose ariko ndazi kuza kubikora nk'umukunzi wa Isaac TV abakunzi ba Isaac TV mumeze neza cyane gose naco tubaburana n'aba bantu rero ntagira ikintu baburana ziba byiza cyane gusumba sivyo nimba ikiganiro kiza kurabwa n'ibihumbi 10 ivyo bihumbi 10 ababone tubabone kuri inkingi canke kuri inkinzo n'abandi bose mubashigikire nimuzoshigikira umuntu umwe utuma twanka mugabo ushigikira ibikorwa vy'iwacu of course bye Isaac TV. Oh.